Ikibazo cya mbere cyerekeye izina nabonye umugwi severe wise ubwicanyi bwabaye 72. Bavuze ko babwise jenoside yakorewe abantu bo mu bwoko bw'abahutu. Hari ahandi mwigisha yatubwiye yuko habaye crime contre l'humanité, aho hashoboye gupfa abarundi bose bo mu bwoko bwose. Yewe rero ikibazo cyane gihagaze aha, nyakubahwa cyegera cy'umugwi severe, mbega kubwira mwite iryo zina jenoside, kuko jewe ibintu nasomye ibitabo bitandukanye bavuga ko jenoside kugira yemegwa na nasiyo zimwe. None ibyo bintu byaba byashikiye kuri nasiyo zimwe. Ikibazo cya mbere nicyo. Ikibazo cya kabiri, mwavuze ko mu binogo rusange mwamaze kubimba donc ibizwi, mwakuyemo 19,807 personnes victimes de 1972 mu binogo 190 rusange. Mbega ko mwaragejeje, niba mwaragejeje nta hantu mu gisigaje? Ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, mu myaka ibiri iheze twarabonye n'ilisiti y'abantu bagirizwa ubwicanyi bw'ubwo yasirikiye mu marezo sosiyo. Iyo lisite mbega ko mutayidushikiye ko tugira hano, byoba byari bihuha canke nivyo? Hariho akantu nagomba rero kuvuga, nk'uko bavuze ati hariho amatohoza menshi mwagize yabaye atariyo. Mbega kuri iyo lisite yose twabonye ntimushobora kuba mwarihenze? Kuko ndafise akarorero, umuntu bavuga muri iyo lisite atari mu Burundi, mugabo bamushyize muri lisite yabishe abantu asusambuza. Byagiye birabuka bivuge gutyo, kuko jenoside si ku giti cy'abantu bapfuye, si nuko abantu bapfuye gusa. Harashobora kuba jenoside ata muntu n'umwe yapfuye, mugabo abantu bari bafise intention yo kubacuvya, yo kubazingamika. Icyo gituma rero jenoside si kuvuga ngo ni mpaka nazo zindi zose. Yabibabwiye nazo zindi yaragize raporo yari yaratangwa, kandi icyo cyegeranyo aho cyazingamiye nta bantu benshi bigeze babimenya. Sinibaza rero yuko Uburundi tuzorindira yuko abazungu aribo baza kutubwira ko jenoside yakozwe mu Burundi, kandi umugwi mu byo washinzwe c'est d'enquêter, hanyuma umaze kwanketa ugashyiraho hanze amalisiti y'abantu bishwe, y'abantu bashoboye gutabara abandi, y'abantu bashoboye kugira igihombo abandi cyane bari hawe. Mugabo kandi urabandanya kwita izina ibyaha biba byarakozwe muri kahise. Mu ntumbero rero y'umugwi harimo kwita izina. Twebwe ntiturindira nasiyo zimwe, ntiturindira n'ubundi muntu adutereye. Ni umugwi ufise iyo ngendo bayihaye, bavuze bati mwebwe tubashinze misiyo yanyu harimo dokarifiye, kuko ibi turiko turakora ni ubutungane, naho atari ubutungane nabwo tumenyereye ko mu masentare, ubwo ni ubutungane. Ni ukuvuga rero ukora nk'ubutungane ukita izina ibyaha biba byakozwe, abandi bavyemera babihakana. Ibyo nibaza ko bitaturaba. Ibiki turaba no gukora igikorwa nk'uko tuba tubona ko cyitwa Abarundi. Rero ingorane sinibaza ko ari uko bokwitwa bogira yuko nazo ziravyemeye cyangwa yabihakanye. Mbese iyo ngorane turi dufise
twebwe ngora naho dufise kuko yoba yarabaye ko jenoside yaba yarabaye icyo nicyo cyoba ari ngorane ku barundi mugabo ko nasiyo zinizemera ishobora no kutazovyemera ivyo si ingorane yacu twebwe nk'abarundi tubanza ndabo kubibona tukavyemeza ikigira kabiri jewe ndiko ndaraba n'ibijanye n'ibinogo anaho ndababwiye muri presentation nuko twebwe turafise amakuru ajanye n'ibinogo bishika 4,000 birenga 4,000 c'était 4,160 fosses communes muzo twakoreye z'igihumbi kimwe majana 972 ni 190 gusa ibyo bihumbi bindi hafi bine biracara ivya 93 n'ivya 65 na kangahe aho twashoboye kubona amakuru ajanye n'ibinogo rusange abantu bagiye baratwereka umwe wese uko yabitweretse bishika ibihumbi bine mugabo twebwe aya makuru twaberetse y'ivyo twatoje 72 nayafatiye ku binogo 190 gusa mu birenga ibihumbi bine nagandageze kuri ibi vy'amaliste twebwe mu maliste badutumiye sizi ko twafashe umwanya wo kuyasoma mu maliste y'abantu twebwe nta liste tugiye dupibliya je dushira hanze mu banakana mu byo badutumiye n'ibirimo badutumiye liste de victimes liste y'abantu bishwe 72 mu bindi bice hose abishwe bahitanywe n'amabi yose yabaye muri kahise k'igihugu liste y'abantu bababariye abandi n'abagira ikigongo ariko baradusaba kugira responsabilité kenshi ibyaha byinshi byakozwe na leta n'abantu muri leta abantu bari mu nzego za leta inzego z'umutekano ntibifudika aho umuntu yakora araza niwaza ukambara uti umuntu bavuze ko yakoze iki cyangwa yakora ngaha atarahari jewe nibaza ko kugira natwe tuzongera tubihinyuza cyangwa abandi baduhinyuza mugabe icyo tuvuga twebwe tubanza gufatira ku vyo tuba dufise n'ivyemezo biriwe kandi si umuntu bashobora kuvuga ngo naka ngo yaraje twebwe dufatira ku bishinga nayo by'abantu benshi tuba tuzi tuti naka yakora aha akayakora iki naka yarajejwe aya mabanga hanyuma bakakubwira ati none komanda w'ikambi iyi kuwo mukomanda tuba tumuzi naho umunyagihugu akamenya komanda twe turazi komanda bari uramatari tuba tumuzi umushikira abandi nabo bantu bakuru nibaza mu maresponsabilite twashoboye kwerekana muri abahandi usanga nta liste twigeze dusohora hanze nibaza ko ivyo ari bya bindi bica mu makuru novuga y'umunsi y'imeza sinzi ko hari ikindi novuga uretse ko nohumuriza hari umuntu yaje ku bintu bijyanye n'amagufa yasa n'ushaka kwisha mugabo abantu benshi bibazo bitiranye uko severe ifata ikirongo cyo 93 ucitiranye cyo 72 nta na rimwe tubishikaho ko twebwe tumenya ahantu ko hari amagufa ari uko umuntu yaduhaye amakuru akagenda akatwereka rimwe na rimwe akanihenda tukigirayo gatoya tukarondera turi kumwe n'abamenyesha amakuru turi kumwe n'abajeje intwara n'abo mu masosiyete sivile abantu bose turabahamagara tuti aha hantu batubwiye ko hari ikinogo tukahafungura tuje kuhafungura duhamagara abantu bose bakeneye kuza kuraba bakaza bakaraba nta muntu araza bakatubwira ati jewe amagufa naho uko murayita 72 nje nashize ngaha ikindi bintu uwo ntawe turabona se ivyo binogo 190 uko twabibwiwe batweretse iby'ibindi na kabiri ivyo bindi bihumbi bitatu n'ibindi bisoza ku bindi biringo aho tuzoba turiko turakora ariko ntaho dushobora kuza kwihenda kuko ababa bavuga bati nije nabashize nije nabazanye ngaha nije nabafuriye none amaze kukubwira gutyo mutama y'imyaka 78 woza kuvuga ngo yihenze ngo naho 93 kandi wowe uwo munsi nuse uti je nije nabashize 93
nibaza ko mukwiye kugira icyizere yuko ibintu turiko turabikora atanabi turondera inyungu bwari ibyo kurondera ineza y'igihugu. Bitaraba leta rishireho ikigandaro rusange tugandane twese abantu bose babuze ababo, hanyuma ikishiraho no kuganduka rusange tuganduke ngo jewe turaje sekanta ntituraganduka. Turabasavye vrema mwebwe leta yizeye mushikire kure, habeho kuganduka rusange, habeho kugandana rusange, hanyuma n'imitima petetere hazirabaho kuruhuka bukebuke. Hari ikibazo nagize kuva nkiri umwana ndagikurana no gusiga gitondo sinakirondera umuti. Hariho umuntu yishe Ngendandumwe Pierre yitwa Gonzalve Muyenzi. Ico kintu kigera kivuga baravuga ati Ngendandumwe Pierre yarapfuye muri 65 kagiye kuraba umwana we yavutse yari kuri clinique pesi kwa gasore, ariko uwamwishe sinduva mu yitwa Gonzalve Muyenzi. Ahereje kugira ayo mari yahungiye Uvira hajya ita Kapungwe no hari kutajera hajya niho yabaye amaze kuhaba arahaba yahungutse FPR itsinze n'ubu nagiye aho akiriho ari mu Rwanda. Koma eske byatavugwa izina ritavugwa twebwe tuzi impamvu ayoba nico bashaka kubaza. Murakoze. Yakashyize ko nagomba kunganira ko ni icyifuzo cy'uko hoshingwa ikiringo cyo kugandara, ikiringo rusange cyo kugandarira abo twabuze 2002, hakaba ikiringo rusange cyo kubagandarira n'ikiringo cyo kubaganduka. Nagomba kumenyesha yuko icyo cyiyumviro natwe twakigize mu Museveni, tukaba twaragishikirije muri raporo nkaho komandasiyo. Hasigaye rero yuko abafata ingingo bazoca bayifata, na twebwe turabyizeye yuko bizogenda nk'uko mwabyifuje. Nagira nje ntandukira ikibazo ca Justin, mbere si n'ikibazo, yego n'ikibazo. Yagize ati umwishe Ngendandumwe yitwa Gonzalve Muyenzi ariko ntimumuvuga, ati yahunze FPR itsinze. Ntitumuvuga ariko biranditse kuko twaragize gutohoza ku bijanye n'urupfu rwa Ngendandumwe Pierre. Iryo zina nk'uko yarivuze na twebwe twararironse, abatari bake barabishikirije, ariko hariho kwica, hariho umushize uwarashe, ariko no mubwira yuko hariho n'abandi baba bafashanije. Ivyo rero azobisoma mu cegeranyo tuzoshikiriza umwaka twatanze mu nama nshingamateka, bakazoguhamagara kugira ngo gishikirizwe icese. Nihagera rero niho azoshobora kugisoma, nicamara gushikira raporo yaramaze gushikira icese, azoronka kanya nawe ko kugisoma. Ibyo niyo amenyere yuko kuri na twebwe tukunzi, uretse n'uwo yavuze azohamenyera n'abandi babifise n'uruhara. Murakoze.